mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu. Ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezweho na Aloyizi Bigirimana. Aramutse Eugenie, turayi arabashimikiye cyane kuyavugwa ku ntambara muri Ukraine. Inama ya ONU ya bose ejo ku munsi wa gatatu yaremeje ku bwinshi ko Uburusiya buva ubunyene budatevye muri Ukraine. Iyo nama yaragaye igitero kuri Ukraine, yongera inanegura ingingo ya Perezida Vladimir Putin yo gutegekanya ibigwanisho vya nucleaire bikaba magabo ku buryo bwokoreshwa umwanya wose. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko ico cemezo c'inama ya bose ya ONU gitahuritse neza kandi intambara muri Ukraine ibwirizwa guhagarara, ibigwanisho navyo bigahagarikwa. Inyuma y'impari zamaze imisi ibiri aho ambasaderi wa Ukraine yagirije Uburusiya genocide, ibihugu 141 ku 193 bigize ONU vyaremeje iyo nteguro y'itegeko. Ubushinwa hamwe n'Ubuhindi biri mu bihugu 35 byahisemwo kutagira ico bivuga, mu gihe ibihugu bitanu arivyo Eritrea, Korea y'Uburaruko, Syria, Bielorusiya hamwe n'Uburusiya vyatoye oya. Mu bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini, Uburundi bwahisemwo kutagira ico buvuga, mu gihe u Rwanda rwatoye rwemeza ko Uburusiya bukwiye kuva muri Ukraine. Kuri aya makuru nyene, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ejo kwa gatatu ko azoguma avugana na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin igihe cyose bizoba nkenerwa kugira amugondoze ahebe iyo ntambara muri Ukraine. Perezida Macron yavuze ko ari mu ntumbero yo gukinga kugira iyi ntambara ntizotandukire mu bindi bihugu, ariko yaragabishije ko iminsi iri imbere izoba ikomeye cyane. Perezida w'Ubufaransa yaravuganye katari gake na Perezida Putin agerageza guhagarika iyi ntambara no kugerageza ko hoba inama ihuza Perezida w'Uburusiya n'uwa Leta Zunze za Amerika Joe Biden, ariko vyaramutaye kuwa mazi. Mu kiganiro kuri telefone cyamaze iminota 90, abo bategetsi babiri baganiriye ku munsi wa mbere. Perezida Macron yasavye mugenzi we w'Uburusiya guhagarika ibitero ku basivile no ku nyubakwa zabo muri Ukraine, amusaba kandi kugira nyabagendwa amabarabara makuru cyane cyane iriva mu manuko bw'umugwa mukuru Kiev. Perezida Macron yemeje ko azotunganya inama y'abategetsi ba Buraya ku matariki ya 10 na 11 z'uku kwezi kwa gatatu i Paris mu Bufaransa. Iyo nama izokwihweza ingene abanyaburaya bo kwigenga mu bijanye n'amasoko ntanganguvu hamwe no kwikingira mu bijanye na gisirikare. Sentare mpuzamakungu mpanavyaha nayo ntiyatanzwe. CPI yavuze ejo kuwa gatatu ko amatohoza ku bishobora kuba ivyaha vyo mu ntambara muri Ukraine agiye guca atangura vuba bwango bidatevye, inyuma yaho ibiro vyiwe bishigikiwe n'ibihugu 39. Ibihugu birimwo ibigize ishirahamwe rya Buraya, Australia, Ubwongereza, Canada, Nouvelle-Zelande, Ubuswisi hamwe n'ibihugu bitari bike vyo muri Amerika y'Epfo. Karim Khan, umushikirizamanza mukuru wa CPI, yari yavuze ku munsi wa mbere ko agiye gutanguza amatohoza ku vyaha vyo mu ntambara vyoba vyarakozwe inyuma yaho Uburusiya butanguriye gutera Ukraine mu ndwi iheze. Kandi yavuze ko aya matohoza azokwibanda ku caha cose c'intambara n'icakorewe ikiremwa muntu canke ihonyabwoko vyakorewe ku butaka bwa Ukraine n'umuntu uwari we wese. Washington, ijwi rya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabandanya ihata ibihano abegwa n'iyo ntambara ku ruhande rw'Uburusiya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kwa gatatu yatangaje ibindi bihano ku ntambara Uburusiya burimwo muri Ukraine, ariko ubu bikaba vyafatiwe igihugu Somambike n'Uburusiya, Bielorusiya hamwe n'igisata c'amahinguriro y'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burusiya. Presidansi ya Amerika White House yavuze ko ibihano kuri Bielorusiya bitumbereye kuyibuza kugura ibikoresho vya tekinolojiya kubwo gushigikira igihugu c'Uburusiya muri iyi ntambara. Ibihano bishasha ku Burusiya navyo ngo bitumbereye ku bushikiranganje bwo kwivuna abansi, bikazokora ku mahinguriro y'ibigwanisho b'igihugu c'Uburusiya.
Washington, ijwi ry'Amerika. Nayo ku mugabane wa Afrika abantu hafi 10 barapfuye baguweko n'ubutaka mu kibanza gicukurirwamwo ubutare bw'inzahabu ni mu buraruko bushira uburengero bwa Guinea Conakry. Ibi vyavuzwe n'umutegetsi wo muri ako karere, aho yavuze kandi ko ibi bitigiri ari vy'imfata kibanza kuko ngo hakirondegwa abandi bantu boba bakibona kandi n'abakomeretse ngo sibake. Umukuru w'intara ya Kunsitere Mamadou Cherif Diallo yavuze ko iri sanganya ryabaye ku munsi wa kabiri w'indwi kw'icukuriro ry'inzahabu ryari risanzwe ryarugawe n'ubutegetsi, ariko ngo hari abihisha bakajayo gucukura ubwo butare mu buryo butemewe n'amategeko. Amasanganya mu bibanza bicukurirwamwo ubutare arakunda kuba muri ico gihugu ca Guinea Conakry, ni igihugu gisanzwe kibamwo abantu bashika imiliyoni 13. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze wa 2021 abantu 15 nibo basize ubuzima mu isanganya nk'iryo ryabaye muri ico gihugu nyene, hari mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Abategetsi bavuga ko izi ngendo zo gucukura ubutara bidaciye mu mategeko zigiye guhanwa kandi ziburizwemwo ubutakigaruka. Aloise Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Imvura nyinshi irimo kugwa muri iki gihe muri Tanzania ibangamiye zimwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta. Hano kweza muri aya masaha ihema rirava. Sivyo hageze mu ijoro imvura iguye no gutaratara. Niho woraba ngaha hariho ibintu twasize ko kugira ngo ahantu hari intoboro azaharagira gute kubishambara nk'ibi vy'amahema by'abagunira. Izo ni zimwe muri zo mpunzi. Uganda ikomeje kwakira impunzi nshya ziva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho abahunze iruka ry'ikirunga Nyiragongo mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize batangiye kurwara indwara z'uruhu. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ne mu kanya nimujye kure. Uganda ikomeje kwakira impunzi nshya ziva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abahagera ubu ahanini baturutse mu turere igisirikare cya Uganda UPDF gihigamo abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa ADF. Inkuru ya Ignatius Bahizi muri Uganda. Ishyirahamwe ryita ku mpunzi HCR ryatangajwe ry'Amerika ko impunzi nyinshi zirimo guturuka mu turere twibasiwe n'inyeshamba za ADF nka Nobir, Bugando, Giapande, Oicha n'ahandi, ariko akaba hari n'abahunga bava Irucuro na Goma, aho hose akaba ari muri Kivu y'Amajyaruguru. Umuvugizi wa HCR muri Uganda Wendy Kasuja yatangarijwe ry'Amerika ko impunzi zirenga 8,000 zimaze kwakirwa muri Uganda kuva uyu mwaka utangiye. Most of the new arrivals are fleeing conflict since the year 2022 began. Ati abenshi muri aba basha bahunga amakimbirane kuva uyu mwaka wa 2022 watangira. Uganda imaze kwakira impunzi 8,251 bambuka bakiye ku mipaka itandukanye mu karere ka Burundi buryo gahanye urubibi na Kongo. Zimwe mu mpunzi zimaze kwimurirwa mu makambi, kandi inkambi zimwe zimaze kuzura n'izindi ziri hafi kuzura. Kuri ubu imibereho y'izi mpunzi imeze neza, zahawe inkunga y'ibiryo n'ibitari ibiribwa mu gihe zitegura kugabana ibibanza. Icyakora kugabana ibibanza biratinda kurenza umuvuduko impunzi ziza, kandi ibyo bikaba bitera ubwinshi mu bibanza barimo. And that's leading to congestion in the places they are currently staying. Abashinzwe umutekano muri Uganda baraburira abanya-Uganda mu duce duherereye n'umupaka kuba maso cyane, kubera ko bamwe mu bagize umutwe wa ADF bashobora kuza guteza umutekano muke muri utwo turere bihishe mu mpunzi. Umuvugizi w'ibikorwa by'igisirikare cya Uganda byo guhasha ADF mu majyaruguru ya Kivu, Major Peter Mugisa, yatangarije abanyamakuru yuko intagondwa za ADF zihunga ibitero byabo zigaba ibindi bitero byo kwihorera ku baturage b'abasivile nk'abibasiwe mu ijoro ryo ku Cyumweru ubwo igisirikare cya Uganda cyasenyaga imwe muri ayo matsinda ya ADF. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Tujye noneho muri Tanzania, aho imvura nyinshi irimo kugwa muri iki gihe ibangamiye zimwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta.
abana, abagore batwite, abageze mu zabukuru hamwe n'abarwaye indwara zidakira batuye mu nzu zishaje nibo ahanini bari mu bibazo bikomeye. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin. Imvura nyinshi irimo kugwa mu ntara ya Kigoma muri iki gihe iryoheye abaturanyi b'abarimyi, ariko si kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zituye mu nkambi ya Nduta kubera uburaro bubi kandi haciye igihe kirekire batarasanurirwa amazu. Abagituye mu nzu z'amahema hanini n'abavuye mu nkambi ya Mutenderi baheruka kwimurirwa mu nkambi ya Nduta, hamwe n'abandi basanzwe harimwo abana, abibungenze, abageze mu zabukuru hamwe n'abagwaye indwara zidakira. Bose hamwe mu bitigi tukuraseri bagera hafi 17,000. Muri iki gihe cy'imvura amaganya ni menshi kubera iyo imvura iguye haba ingaruka mbi, cyane cyane kunyagirirwa mu nzu, imbeho nyinshi ituma indwara n'imisonga mu bana n'abageze mu zabukuru. Aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Barazi kuva tugishika ngaha hasanuwe abantu bakeri babaha ihema. Jewe kuva nkishika ngaha ihema ndakuye hasi nibyo nasize ruguru, kandi kweza muri aya masaha ihema rirava. Sivyo hageze mwijoro imvura iguye n'ugutaratara. Niho woraba ngaha hariho ibintu twasize ko kugira ngo ahantu hari intoboro haza haragira gute kubishambara nk'ibi vy'amahema vy'abagunira kugira ngo umuntu arabe yuko yokwikinga imvura. Ubwo buhema twakuye ku matwareti nibwo twisasira, nabwo nyene nkabugira nkabwanikira. Umva rero izo zose n'ingorane kuko duhahura n'ibivumbuzo ugasanga kirayitatamuye ihema ikaguruka igacitabagurika. Rero uca usanga umaze kuyisubiza ku nzu kandi uca usanga irikirava igumira ikirava twatuhagaze nta musha gusinzira. Ubwo nivyo byose wabireba rero bigeze kuri umuntu w'umugabo mu rugo nusu utigeze nyaji utigeze ugira gute ibibazo bikubana ingutu uhagaze mu bana nagatiro wakenye. Rero kweri ndibaza ko yimwe dufasha kugira ngo irabe kuntu idusanasanira nk'amazu, idufashe mu bintu by'ifungurwa kugira ngo twongerwe indya twongerwe kandi ugusakarirwa. Namba babona ko bodushaka no kuduhunda bakaduha amabati kuko ibati ntihuse kugira ne gutabuka bakadufasha muri ubwo buryo. Uretse imvura abatuye mu z'amahema bugarijwe n'ibibazo byinshi muri iki gihe, cyo kimwe n'izindi mpunzi zose ni mu gihe imfashanyo za nkenerwa zidatangwa nk'uko bisabwa, bigatuma ubuzima bugora cyane iminsi hafi yose batuye mu nkambi. Kimwe gusa nuko tuvuze ibintu twebwe ngaha mu nkambi hariho amashirahamwe menshi mu bihe byahera yaza tubaza ibintu ukuntu tubayeho tukabisigura, mugabo tubivuze tukitega yuko ibyo twavuze byasohoye tukakena. Inzara ntaho tuja ntaho turaba ntaho twirukira ntanaha none ubona twokora iki? Inzara harirarenga tutariye kugira ngo tuziganye kaja ngaho tukatuna, none twicaye ukubona twobaho gute? Hembo n'amagorwa twatewe n'amagorwa kweri, abatamakaje n'abatama turaza gupfa kuko impunzi yitwa impunzi kabisa iritabwaho ikaronka byose ibisabwa ibikeneye impunzi, none ubona twobaho gute? Uburaro ni kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania. Mu bitigiri bitangwa n'ishirahamwe rigenewe gisata cyo kubakira inzu impunzi Norwegian Refugee Council, ibice 60% by'imiryango ituye mu nzu zidashemeye kandi zishaje. Mu mwaka w'2020 iryo shirahamwe ryamenyesheje ko yubakiye imiryango 1548. Kuva ubwo nta bandi barubakirwa inzu zikomeye uretse abavuye mu nkambi ya Mutenderi baheruka kubakirwa inzu z'amahema gusa. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika. Urakoze James Jovini kuri iyi nkuru. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijambo rye rya mbere ry'uko igihugu gihagaze umugoroba w'ejo kuwa kabiri, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yakoresheje amagambo akomeye mu kuvuga ku bakeba be bategekesha igitugu. Yagarutse kandi ku bitero Uburusiya bukomeje kugaba kuri Ukraine. Umukuru wa Amerika yanahumurije abaturage ba Amerika bahanganye n'icyorezo cya COVID-19, agaruka ku izamuka ry'ibiciro no kutumva ibintu kimwe kwiyongereye hagati y'amashyaka abiri y'abakeba muri Amerika. Temistokle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Mu ngingo hafi ya zose z'ijambo yavugiye imbere y'abagize inteko nshingamategeko ya Amerika, Perezida Biden yongeye gushimangira indangagaciro yo kugira ubumwe yamye akangurira abanyamerika nk'uko yari yanabigarutseho mu ijambo rye rya mbere nka perezida akimara kurahirira inshingano. Muri iri jambo ryamaze isaha yose yabaye nk'ukomoza ku bibazo hafi ya byose bihanze Amerika muri iki gihe, kuva ku ntambara yo muri Ukraine, ku bukungu bwa Amerika, ku cyorezo cya coronavirusi, kugera yewe no ku mavugurura mu mategeko nk'arebana n'uburenganzira bwo gutunga imbunda n'arebana n'uburenganzira bwo gutora. Kuri ibyo byose Perezida wa Amerika yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari cyo gihugu rukumbi mu isi cyagiye kibyaza buri ngorane gihuye nazo andi mahirwe.
Perezida Biden yagize ati uyu munsi wa none dukomeye kurenza uko twari umwaka ushize, kandi umwaka utaha tuzaba dukomeye biruse uko turi uyu munsi. Ubu nicyo gihe cyacu cyo guhangara no gutsinda ingorane z'igihe cyacu. Ingingo irebana na Ukraine, Perezida Biden yayimazeho iminota igera ku 10. Muri icyo gihe abagize inteko bakaba bazamuraga amabendera y'umuhondo n'ubururu nk'uburyo bwo kwifatanya n'abanya-Ukraine mu ntambara bahanganyemo n'Uburusiya. Aha akaba yanahatangarije ko afunze ikirere cya Amerika ku ndege z'Uburusiya. Mu ijambo ryakomewe amashyi n'abagize inteko nshingamategeko bose, abademokrate n'abarepublikani, Perezida Biden yavuze ko kuva muri iyi minsi 6 ishize, Perezida Vladimir Putin yashatse kujegeza imfatiro z'isi yigenga, yibwira ko izamwunamira kubw'ibikangisho bye, nyamara yibeshye. Ati ariko yisanze yabaze nabi, yibwiraga ko aziroha muri Ukraine n'isi yose ikamwiroha inyuma, nyamara ahubwo yagonze urukuta rufite imbaraga atatekerezaga, yahahuriye n'abaturage ba Ukraine. Mu gushimangira iyo ngingo yo kwifatanya na Ukraine, Madame Oksana Markarova, ambasaderi wa Ukraine muri Amerika, yari kumwe na Jill Biden, umugore wa Perezida Biden, aho yakurikiraniraga ijambo, kandi abari aho bose bahagurutse bamukomera amashyi. Ibiro by'umukuru wa Amerika White House byatangaje ko Madame Biden yadodesheje ururabo rw'ibara ry'igihwagari rusanzwe ari ikirango cya Ukraine ku kuboko kw'ikanzu ye y'ubururu bwijimye yari yagennye kwambara kuri uyu munsi. Ku birebana n'icyorezo cya coronavirusi, Perezida Joe Biden yagize ati biturutse ku ntambwe twateye bivuye ku kwihangana kwanyu ndetse n'ibikoresho dufite, uyu mugoroba nababwira ko turimo kugana imbere dutekanye twerekeza kuko ibintu byahoze mbere y'icyorezo. Umusesenguzi Noam Ornstein akaba n'umushakashatsi mu kigo cyo muri Amerika kibanda kuri politiki mu miyoborere n'ubukungu n'imibereho myiza, avuga ko kuba Biden yibanze kubyemeranywaho na benshi byamufashije muri iri jambo rye. Aganira n'ijwi rya Amerika mu buryo bwa Skype, Bwana Ornstein yagize ati I thought what was particularly strong about the speech was natekerezaga ko icyari gikomeye byihariye mu ijambo rye ni ugutangira avugana ingufu kuri Ukraine, hanyuma akigarurira impande zombi z'abagize inteko, bamukomeye amashyi banyuzwe n'ibyo abagejejeho. Ku rundi ruhande, Madame Vanessa Bisler wigisha ibijyanye no gusesengura imvugo z'abaperezida muri kaminuza ya Vanderbilt University, wati Overall, I thought it was more of a campaign speech than a State of the Union speech, and that makes a lot of sense. Muri rusange nabonye ryari ijambo ryo mu gihe cyo kwiyamamaza kuruta uko ryari ryo kugaragaza uko igihugu gihagaze, kandi biriya birafasha kuko ku rundi ruhande akeneye kuvuga ibitaraba, kandi akeneye guhuriza abantu hamwe nk'uko wabigenza urimo kwiyamamaza. Intambara yo muri Ukraine yabaye ingingo igarukwaho cyane n'ubutegetsi bwa Amerika muri ibi byumweru bibiri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanywanyi bahuriye nayo mu muryango wo gutabarana wa OTAN bashyiriyeho Uburusiya ibihano bikomeye byatumye ifaranga ryabwo ritakaza agaciro, ndetse n'ibiciro biragwa ku isoko ry'imari n'imigabane, kandi banijeje guha Ukraine intwaro n'izindi mfashanyo. Ariko Perezida Biden yavuze ko nta basirikare ba Amerika bazajya kurwana muri Ukraine. Umusesenguzi Noam Ornstein agasanga nubwo abanya-Ukraine barimo kurwana inkundura muri iyi minsi, ariko iminsi iri imbere, ibyumweru cyangwa se amezi bishobora kubabera bibi cyane ku rugamba. Kuri bamwe mu bakurikiranira ibintu hafi, bagasanga hari hakenewe gufatwa izindi ngamba zirenze ku z'Uburusiya bwafatiwe. Bamwe mu bakunze kunenga cyane Biden kandi ntibariye iminwa, barimo n'uwo yasimbuye ku butegetsi Donald Trump, wavuze ko nta ntambara yakabaye yarabaye muri Ukraine, ko biteye agahinda kuba Biden, OTAN n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi barananiwe bene ako kageni kugera ubwo bareka intambara igatangira. Ijambo rya Perezida Biden ryakurikiwe n'igisubizo cya guverineri wa leta ya Iowa, Kim Reynolds, wo ku ruhande rw'abarepublikani, washinje perezida kuba nyirabayazana w'izamuka ry'ibiciro muri Amerika hamwe n'izindi ngorane. Kim Reynolds ati We're now 1 year into his presidency, and instead of moving America forward, it feels like President Biden Perezida Biden n'ishyaka rye badusubije mu bihe byo mu mpera ya za 70 no mu ntangiriro ya za 80, aho izamuka ry'ibiciro ryazongaga imiryango, ibyaha by'urugomo byugarije imijyi yacu, ndetse n'igisirikare cy'abasoviyeti kigerageza kwigarurira ibice by'isi. Uwo akavuga ko abarepublikani biteguye kuyobora nubwo intebe y'umukuru w'igihugu ifitwe n'abademokrate. Mu bukungu, Perezida Biden yibanze ku ntambwe enye ateganya gufata, izo zirimo kongera ibikorerwa muri Amerika no kongerera imbaraga uburyo bwo kugeza ibicuruzwa ku masoko, gukora ibishoboka mu kugabanya ibiciro by'ibiribwa, guteza imbere ihiganwa riboneye mu bucuruzi mu rwego rwo guteza imbere inganda nto no gukuraho inzitizi zo kugera ku mirimo yishyura neza.
Iri jambo ku byerekeranye n'ubukungu ryabaye nk'iricamo ibice abagize inteko ya Amerika, aho bamwe bazamuye amajwi berekana kutemeranya na gahunda yo gusohoka mu ngaruka za coronavirusi yitiriwe gutabara abanyamerika, American Rescue Plan mu Cyongereza. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tukivuga ku ijambo rya perezida wa Amerika Joe Biden yari yaragejeje ku banyamerika avuga ku bibazo bitandukanye, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yarigarutseho na Profeseri Atanazi Gahungu wigisha muri kaminuza Chicago State University, amubwira uko yari yakiriye. Ikintu ca mbere canejereje mu ijambo ry'ejo ni uko kuva mba muri kino gihugu ndonka ubwenegihugu ntari bwumve ijambo ryashoboye ryoha kunganya ibyo yavuze ejo perezida Biden. Wumvise uko yabivuze, hari abantu bari bamaze kuza baravuga bati kumbure perezida Biden aje muri iyi minsi uko abantu bamwemera byarasubiye hasi bose. Nibaza yuko aricyo gituma abamufashije kwandika ijambo yashikirije abanyagihugu muri State of the Union bariryohoreye neza, rikaryoha kandi abantu bakarifata neza. Twagiye turaraba ko abantu baza baba ba republike baba ba demokrate kujya kuntu baza barava hasi berekana yuko ibyo umuntu ariko aravuga nibyo. Byararyoshe rwose kubona yuko ikintu umuntu yokwita bipartisanship carabaye mu ijambo ryabaye ejo. Ku vyerekeye ingwano mu gihugu c'Uburusiya, perezida Joe Biden yarashikije abanyamerika utwigoro yagize kugira ngo amakungu yose yifatanye na Amerika mu kurwanya no mu gutuza eka no kwiyamiriza ibitero by'igihugu c'Uburusiya muri Ukraine. Ico kintu mubona ko ari ikintu yashoboye kujijura ko abanyamerika kiya kintu yaragishikirije neza. Kumbura abantu bazovuga bati ico kutwereka neza turi abanyamerika, ico dukuraho muri ivyo turiko turagira mu kigoro turiko turagira. Nibaza ko yabigize kwerekana yuko Uburusiya na perezida Putin ubu bazoba barupfa bonyene, amafaranga yabo yagabanutse, bakababuza nk'ubu indege zabo zizosubire guca hejuru ya Amerika, amafaranga yaho bimwe bita stock market bikaba byagabanutse rwose. Hanyuma ukabona nuko bariko barafasha abaraha amafaranga barungikiye Ukraine. Hanyuma kandi agaca ahumuriza abanyamerika ati ntimutinye, twebwe abanyamerika ntituzorungika ingwano muri Ukraine, mugabo tuzofasha ibyo bihugu byose bikikije Ukraine kugira ngo abarusiya ntibabandanye. Ku bindi bintu bihambaye yashikirije yaravuze cyane cyane ku vyerekeye ikiza ca COVID-19. nk'uko mwabibonye benshi mu nama nshingamateka ntibari bambaye udufukamunwa. Ijambo yashikirije yo kwerekana ko ico kiza yakoze ibishobotse byose kugira ngo agituze ni ubutumwa abanyamerika nka bose bashobora guhurirako. Ego ni ubutumwa bahurirako, kuko urabona kuva bya COVID bitangura bamwe baradadaje bati twebwe dutegerezwa kubona izo mask, ubwo bufukamunwa bukwiye hose, tukabona aho umuntu yoza gusuma abana bakigira muhira, abandi nabo bati ibyo ntabwo dushaka. Ubu rero kubona perezida Biden, ubu rero ko twamaze kubona yuko abagwa ibyo kurwara corona, ibyo kwicandagisha byamaze kuba neza, kurwara corona byasubiye hasi, ati reka rero tureke abantu bidagaje nk'uko bahora. Kandi yaciye abyerekana, uwariko araraba kuri televiziyo perezida Biden n'abamukurikira nabo bari kumwe, nta bufukamunwa bari bambaye. Abari bambaye ubupfukamunwa bari bakeyi rwose. Muri politike yo mu gihugu hagati, Atanazi Gahungu, nk'uko mubizi, ifaranga ryarataye agaciro, ivyo bita inflation. Abanyamerika bagiye kugura lisanse y'imodoka zabo basanga izimvye. Amajambo yashikirije ku vyerekeye ukuntu ubutunzi bwifashe, ukuntu amatagisi, eka muri rusange ibintu byose biraje nshinga abanyamerika. muribaza ko ashobora kuba yarabahaye akizero iyo amafaranga yamaze gukoroka. Frederico, akizero karahita karagora kuza, mugabo yarabishikirije neza, arababwira ati ikintu kigoye ni uko
muri iyi minsi ibintu byagoye karubira amapesanse ibitoro imiduga inywa ibitoro indege zinywa bikaduga twebwe icyo twabonye mu banyamerika ni uko abantu uko ibyo bintu bakora batumye biba byinshi umuntu akaza kugura kuri menshi aho gufata bakagabanya amafaranga yo gukora ibintu nk'aho hantu amafaranga ugasanga ikintu bagikoze ku mafaranga ku idolari rimwe mugabo bagaca bakigurisha ku muntu amadolari 30 ibyavuze yuko ariyo makosa ariko araba agomba rero yuko ibyo byogabanuka hanyuma ikindi yabwiye abanyamerika kandi bahuriyeko ni uko agomba yuko ubu abanyamerika bagura ibintu byakorewe muri amerika kandi byakozwe n'ubuhinga bw'abanyamerika. Frederic Nkundikije turacyari kumwe mu kiganiro wagiranye na ambasaderi uhagarariye Burundi mu Burusiya Edouard Nduwimana wahuje abarundi baba muri icyo gihugu kugira ngo yumve uko bamerewe muri iki gihe Uburusiya bwateye Ukraine. Mwanagarutse no ku barundi baba muri Ukraine. Abanyeshuri bari muri Ukraine bamwe tumaze kumva ko hari abashoboye gusohoka baravayo baraja mu bihugu nka Polonye, hari uwagiye muri Slovakia, hari n'ubundi yari yashoboye kuvayo ejo. No munsi rero baciye ngo baburiza amamodoka n'abo bari kumwe bose baca batwara i Berlin mu Budagi. Abo barashoboye kuvayo, hari n'abandi babiri bari bamaze kuvayo bo bavuye mbere bari muri Polonye. Mugabo harasigaye abandi barundi bakiri muri Ukraine, harimo abijayo kera bagaca bagumayo, hari n'abandi bari baheruka kugendayo bari bamazeyo iminsi mike. Ubu rero nibo abo basigayeyo nibo bagira ngo bigoye ingene bazovayo kuko biriko biragorana cane. Sina benshi mu bisanzwe, si benshi kubera baja muri Ukraine n'abagenda ku giti cabo birihira amashure kuko abantu bafise amabursa ya leta. Ikintu Burundi buriko burakora kugira ngo bufashe abo barundi muvuga ko bataravayo ni nk'iki? Ico turiko turagerageza gukora, turahana amakuru, hanyuma jewe abanciye ko nkaca amakuru ndayashikiriza ubutwara ambasade y'u Burundi muri Turkiya kuko niwe asanzwe ari aba Ukraine, nawe agaca afata amatelefone bakavugana n'abo bantu kuko aho duca amatelefone duca tuyamuha, hanyuma nabo akagerageza ingene abafasha. Hanyuma nk'abo bazoba bagiye nabo muri ahari ubuserukizi bw'u Burundi kugira ngo ambasade zacu ziri hagize ico bishobora gufasha bizofasha. Muri iyi minsi mwarakoresheje inama abarundi bari mu Burusiya nabo nyene, murashaka kutubwira ukuntu vyifashe mu Burusiya kuri abo barundi? Turazi ko no mu mezi aheze batari borohewe cane cane n'ubwicanyi kenshi bwarondera abanyafrika. Ubu abo barundi inama mwabagiriye niyihe muri iki gihe igihugu c'Uburusiya kiri mu ngwano n'igihugu ca Ukraine? Icambere co kwari kubaremesha, kubabwira yuko igihugu c'Uburundi kikurikiranira hafi biriko biraba, kandi n'ubuserukizi bw'u Burundi aho turi dukurikiranira hafi biriko biraba, tubatera intege rero ko batogira ubwoba kuko naho intambara iriko ibera hanze y'Uburusiya hariho inkurikizi nyinshi zishobora kubashikira.